no munsi urugendo rw'amahoro ku munsi w'umunani rushitse muri komine nziza ya Rutana. Twayigendeye rero kubera ko ari imwe mu makomine 42 agize igihugu cyacu, nayo akaba agize intara zitanu mu ndinganizo shasha y'intwaro mu gihugu cyacu. N'icyubahiro rero yagize ati ntwara rumuri ndabatumye mugende mu makomine 42 mushikirize ko abarundi bagiye hamwe bagiye kwitorera indongozi zizoshikana Burundi kuri yambona kazoza igihugu cifashe 2040 giteye imbere 2060. Mu mwaka uheze rero twari twatumwe gutangaza iyo mbona kazoza, ubu naho twongeye ko ikijanye n'indongozi turi mu bihe bibanziriza amatora. Mukaba muzi ko icyo gihe rero cyo kwihitiramo neza bijanye n'uwo mugambi dusanzwe dufise. Rero agira ati mube maso abenegihugu mukerebuke kugira ngo mwitorere mu mahoro n'umutekano indongozi ziciye ubwenge, indongozi zimaze kubona neza ko zizoshobora kutujana muri iyo porogaramu y'iterambere rinyaruka. Akagira riti rero mubishikiriza abenegihugu kuko n'urubanza rwabo nibo bazotora indongozi zijanye n'ibi bihe tugezemo. Kugira ngo dutangure uwo mugambi tubona iyo tuja, imigambi iri mu makomini muyegeranize mu gitabo kimwe. Ico gitabo rero kumbure hazobonekamo n'imigambi mishasha kuko ubuhinga bugenda buratera imbere. Ico gitabo rero kizoshyikirizwe intara ya Burunga, hanyuma nayo imenye ukuntu iyo migambi iri mu gitabo yishikiriza ubushikiranganji umugambi wari wo wose wega. Hanyuma ubwo bushikiranganji nibwamara kwitunganya neza bugasaba kijejwe ubutunzi uburyo buzokora iyo migambi izoba yateguriwe mu makomine, ibishikiranganji buzogaruka ku ntara bushikiriza ubwo buryo, hanyuma intara ariyo ishikiriza ubwo buryo bw'imigambi mu makomine. Imigambi twateguye tuzoza tubariza ku ntara tuti mbega uburyo bw'imigambi twateguye bugeze he kugira ngo tuyishire mu ngiro hano nyene kwikomine. Murumva mu bitugenza rero mu butumwa dufise no gutangariza abarundi iyo ndinganizo nshasha y'intwaro n'ubutunzi mu gihugu cyacu kugira ngo twese twitegure.